Haraheze igihe kigera ku ndwi zibiri canke zirenga gato mwese mwumvise ivyabereye mu Maramvya ndetse no mu Buterere aho inzego z'igihugu muri komine ya Ntahangwa zifadikanije nabo mu nzego z'umutekano ndetse nabo mu kigo BBN bari baramutse bagira isuzuma ku binyobwa bishobora kuba bikozwe hatisunzwe amategeko aho mbere ivyo basanze bikozwe hatisunzwe amategeko bashoboye no kubisesa. Hakurikiye amajambo menshi aho mbere hari n'ivyavuzwe ko ibinyobwa vyasheshwe ari ibinyobwa vya fungus, ivyahavuye bituma ibinyobwa vyacu bigira ikibazo cane cane abavyihereza. Twipfuje uyu munsi gutanga umuco ku bintu bikuru bikuru bigera nko kuri bitatu. Ubwa mbere, Societe Arise and Shine Burundi ihagaze he ku vyabereye mu Maramvya ndetse no mu Buterere. Bikozwe muri tangawizi vyose ntabwo ari fungus. Siniko uri kuranyuma ndikwana vyumva. Kandi ndashimira cyane gose kiya kinyamakuru cagize irya nkurira trendinga bavuga yuko twe twararyohewe. Uzumva mustanteri wakomeye Ntahangwa avuga ijambo. Ahantu wese umva avuga ijambo fungus. Ariko uje muntu yanditse irya nkuru niwe yakoze iki mu fungus. Uci urabe nyuma handitse ko restaurant bar fungus. Abantu banywa uno mutobe bamenye gutandukanya icatsi n'ururo utagwa mu mazi uyita ikiziba. Ambavu yaho rero mwabonye ama mashini tafise ji y'amabungo, ji nanasi, ji kahoti. Fungus ikozwe muri romare na time na mante n'indimo n'amazi. Abadukurikana rero bamenye yuko rero amaheso fungus hariho ivyapa biranga amaheso fungus haba ayabigenga n'amaheso fungus kukira uruganda. Nzotunga Ezekiel kuva kuri fungus ico twoyivuga ko ntawe bivuga ko byinshi birebire cyane. Iyi fungus ni ntiyambere yatanguye ngahe Bujumbura muri DC imaze imyaka myinshi cyane kuvuga ko abantu ariko barashaka kuyigana bayambika urubwa bwo kubikirwa kure nka kujya kunani nk'umuntu nyene karambika urubwa umuntu uvuga iyi fungus bayikora mu tuntu twiza cyane nta n'umutabizi ngaha gose urabe n'abantu bayicyamye mu ngaha kweri ni fungus nziza cyane tubayinywa nta muntu yigira vangora gwaye ngo aragize nabi nakanyobwa keza cyane kahinguye neza cyane umutobe mwiza cyane twese ngaha turaturamenya ngaha tukagumana n'abandi bantu byo bagikoramwe twe turabizi kuko mu ruganda turisanzurayo cyane twama tubakorera n'ibikorwa mu ruganda go kubafasha guhinyanyura guhingura nk'ibintu bya fermentation nk'abana bo muri industrielle twebwe turazibanga gishi ryo mu nganda nukuri atarabacafutsa ibikorwa gikorwamwo turabizi. Dico Entertainment. Turabaramukije ubugira kenshi aho muherereye hose ku mpande zine z'isi twizera yuko muba mumeze neza nk'ibisanzwe twebwe turashima of course ino ni Dico Entertainment the one and the only tubashikiriza amakuru nkayo tubaha noneho tukabaha na exclusive ubu tukaba turiko turanabavangira n'andi makuru menshi noneho amakuru yisunga cyane kubiriko biravugwa mu gihugu amakuru abene gihugu baba bakeneye ya makuru yayandi ari mu murongo avuga ngo umwe wese agire icaterera na cyane ku muvuduko turiko w'igihugu cifashe ibihumbi 2040 n'igihugu giteye imbere 2060 iyo nimbona kazoza igihugu neza na neza turi mu gisagara ca Bujumbura mu buraruko bushira ubumanuko ni muri quartier industrielle muri DC mu Ngagara asanzwe hari amahinguriro menshi muri ayo mahinguriro menshi niho dusanga rino hinguriro Arise and Shine Burundi rikaba ari hinguriro rihingura imitobe myinshi rimaze no gutera intambwe rigatangira guhingura n'amazi noneho uno munsi bakaba bahagaze cyane ku kintu camenyekanye gose nka fungus noneho ino fungus ikaba isa n'uno munsi n'itariki iravugwa ko rumwe ikintu umuntu yava avuga ko cari caje mu bibazo ataba yibeshe ariyo mpamvu twamaze kwishikira ku ruganda uno munsi twava tuvuga ko ari go ruganda rukuru kuko ico
ico twaba turavuga coco ariko twamaze kubona rufise inyubako zitangaje, inyubako za kijambere, noneho tukaza kubatembereza tubereke n'amamashini na bimwe mu vyo baba ariko barahingura. Twamaze kuhagera tumeze neza, ariko kandi twaje ku butumire bwa runo ruganda rwa Arise and Shine Burundi. Ubona yuko baramutse bahamagaza abamenyesha makuru muri Prince Conference, bakaba baje kubayagira ibi na biriya, cane cane ku makenga abene gihugu bafise uno munsi canke abenshi mu bihereza ikinyobwa ca Fangas yagutse cyane, tuza no kuyimenya muri no press conference. Nawe ushobora kuba ufise amakenga mu vyagiye biravugwa, ni nyuma yuko mu bibanza bizwi nka Buterere no mu Maramvya hamaze gukorwa isekeza n'abajejwe intwaro, bakamena bimwe mu biro dipe vyari bitekeye Fangas, yamaze kwemezwa yuko itujuje ubuziranenge canke ikora hatisunzwe amategeko. Ese na hano niko vyoba bimeze, niyo mpamvu twaje hano turaza kuhava mumenye neza na neza idonido. Ese kino kinyobwa Fangas gikorwa muki? Ese ivyuma bigihingura bimeze gute? Ese bano namenye niko vyoba bimeze bitandukaniye n'abandi? Ivyo vyose turaza kubimenya, noneho tubatembereze n'uruganda, tuyage na bamwe mu bacihereza, tubasubize muri Prince Conference, noneho batange umuco bimeze gute kugira kino kinyobwa ejo uzugifata ukizi canke niwumva ugifata azagifate canke gihagarike, biterwa n'ivyo tuza gutora hano mubandanye muri kumwe natwe 5 je nitwa Ndikuriyo Leonce Desan ga Dr. Love aka Diko aka the Ambassador. Stay with us 5 tubandanye tubana no mwabino biganiro vyubaka. Dusanzwe dusangiye kurongora societe Rise and Shine Burundi muri hano. Banyakubahwa bamenyesha makuru mwese ndabaramukije. Imbere ya byose nagira nshimira Imana yo mu ijuru yabikunze ko tugera kuri ino saha twese turi bazima, ariko kandi mu nkundire nshimire nyakubahwa Misago Edouard Mugwiza Tunga yashinze societe Rise and Shine Burundi. Nitwa D'amour Désiré Habonimana, ndi umuvugizi wa societe Rise and Shine Burundi benshi bita Fangas, ariko nkaba ndanayibereye n'umuyobozi w'ubudandaji. Haraheze igihe kigera ku ndwi zibiri canke zirenga gato, mwese mwumvise ivyabereye mu Maramvya ndetse no mu Buterere, aho inzego z'igihugu muri komine ya Ntahangwa zifadikanije nabo mu nzego z'umutekano ndetse nabo mu kigo BBN bari baramutse bagira isuzuma ku binyobwa bishobora kuba bikozwe hatisunzwe amategeko, aho mbere ivyo basanze bikozwe hatisunzwe amategeko bashoboye no kubisesa. Inyuma rero y'izo nkuru hakurikiye amajambo menshi, aho mbere hari n'ivyavuzwe ko ibinyobwa vyasheshwe ari ibinyobwa vya Fangas, ivyahavuye bituma ibinyobwa vyacu bigira ikibazo, cane cane abavyihereza bagatangura kugira amakenga. Aba n'abandi bakomeje kutubaza bati none ko tuzi societe yanyu ikora yisunza amategeko, ikora mbere ibinyobwa byujuje ubuziranenge, ko n'impapuro za BBN abatari bake twazibonye z'ibinyobwa mukora, vyagenze gute ngo biseswe? Twakomeje kubazwa ivyo bibazo, ari naco gituma twipfuje uyu munsi gutanga umuco ku bintu bikuru bigera nko kuri 3. Bwa mbere, societe Rise and Shine Burundi ihagaze he ku vyabereye mu Maramvya ndetse no mu Buterere? Nk'uruganda rwatanguye gukora imitobe ikozwe muri tangawizi hano mu gihugu cy'u Burundi, nk'uruganda twemera ko ibinyobwa iyo bikozwe neza bicika umuti n'ingabiro ku magara y'abantu, ariko nk'uruganda kandi tuzi ko ibinyobwa bikozwe nabi bihinduka uburozi ku magara y'abantu, turemanga ko inzego z'igihugu zakoze igikorwa zategerezwa gukora, ahubwo tukanahamagarira izo nzego kubikora mu gihugu cyose. Turahamagarira inzego z'igihugu kurondera aho hose hahingurirwa ibinyobwa bitemewe n'amategeko, bagakora ico amategeko asaba, kubera ko uwo mwuga no gukorwa n'abavyiteguriye, no gukorwa n'ababizi, so gukorwa n'abaza gukinira ku magara y'abene gihugu. Mu yandi majambo, turashigikiye cyane ibikorwa vyabereye mu Buterere ndetse n'ivyabereye mu Maramvya. Ariko kandi ikimaramaje ndetse kinatangaje
no kumva ingene abantu bose baraho biboneye ivyabaye atanumwe yashoboye gutera intambwe ngo arondere kumenya izina ry'ibinyobwa vyasheshwe haba mu kubaza ababisheshe canke mu kubaza ababihingura ariko inyuma tukumva izina fangasi ribijemwo. Twibajije ibibazo vyinshi harimo ikibazo kigira giti mbega ko mu basheshe ibi binyobwa atawigeze avuga izina fangasi, mbegaho ko no muri bene vyo atawigeze avuga ko yakora fangasi, abavuze izina fangasi barikuyehe? Twaje gusanga rero hariho ukutamenya, aho abantu benshi bamaze gufata nkaho izina fangasi ari izina rusangi risobanura ibi binyobwa byose bikozwe mu matangawizi canke bipimwa ku majage. Mboneweho kano karyo imbere y'abamenyesha makuru gutangariza abarundi bose, fangasi ntabwo ari izina rusangi risobanura ibi binyobwa byose mubona biyerera aha n'ahandi. Fangasi ntabwo ari izina rusangi risobanura ibi binyobwa byose mubona bipimwa ku majagi. Fangasi ni izina ry'uruharo ryatowe na societe Arise and Shine Burundi nk'izina ry'ubudandaji, ico bita trademark mu Congereza canke no commercial mu rurimi rw'igifaransa, kugira ngo rirepresente ibinyobwa bihingurirwa muri societe Ashibu gusa. Mu yandi majambo, ikinyobwa cyose gihinguriwe ahandi hantu naho coba gisusa nibi dusanzwe duhingura ntibigihindura kwitwa fangasi. Ikinyobwa citwa fangasi gusa kubera ko cahinguriwe mu ruganda Ashibu, kujya ekipe y'umupira w'amaguru mu Burundi yitwa Intamba mu Rugamba, niko natwe twahisemwo izina fangasi ngo ritubere izina ry'ubudandaji dushobora gukoresha no mu bintu vyinshi cyane. Dushobora kugita amazi, dushobora kugita ibinyobwa, dushobora kugita ivyo byose. Mboneweho no kumenyesha mwebwe bamenyesha makuru n'abarundi bose badukurikirana ko ubu nkuko muza kubibona mu mpapuro baza kubaha, iri zina rirakingiwe n'ubushikiranganji mu byo bujejwe harimo amasoko ntanganguvu, ubudandaji ndetse n'amahinguriro. Tukaramenyesha vy'imva mutima ko tugiye kwitwarira umuntu wese yubahuka gukoresha izina fangasi atamasezerano dufitaniye. Kubw'ivyo nagira nsabe mwebwe abamenyesha makuru, kubera ko ijwi ryanyu twemera ko rishika kure, musubire mutubwirira bene gihugu ko ivyabereye mu Maramvya no mu Buterere ibinyobwa vyasheshwe bitari fangasi, kubera ko vyasesewe ahadahingurirwa fangasi. Fangasi ihingurirwa hano twicaye mu Ngagara muri quartier y'Icumi. Uzokubwira ko ahingurira fangasi ahandi atari hano, uramubwira uti uri kurambesha. Nta ruganda rwa fangasi na rumwe ruri mu yindi ntara iyo ariyo yose, ruri mu yindi komine iyo ariyo yose, ruri mu yindi zone iyo ariyo yose atari hano twicaye. Ziriya nganda zose muzobona hariya ivyo zihingura zifise uko bifise uko vyitwa. Kidutangaza gusa ni ingene na bene vyo batubahuka kuvuga amazina y'ibinyobwa bahingura ariko bagashima gukoresha izina fangasi. Ingorane tugira nuko ari twe twatanguye ibi bintu kandi bigakundwa. Ibi rero bica bituma uwuje wese yumva kugira ngo ivyiwe bishoboke ari mpaka yuririre kuri iri zina ryacu. Ibi rero singorane twisangije, ni ngorane n'igihugu gifise. Uzokumva biruka kubakoza amahera, uzokumva biruka kubiganya ibi n'ibindi. Iyo wakoze ikintu rero kikaba ciza, ivyo ugomba kwitega ko uko biri kose uzokwamurahura navyo. Rero sinovuga ngo bigiye kurangira, mugabo umwe babiri batatu bane nibahanwa n'ubutungane vy'imva mutima, nibaza ko abandi bari nyuma batazobisubira. Ico dushaka suko abandi badahingura, oya nuko gusa abantu bumva ngo izina fangasi si izina rusangiza rya bijya binyobwa byose. Oya, izina fangasi ni iki gusa, ni ikinyobwa cyose gifise aho gihuriye n'izina Ashibu gusa. Ibindi byose abandi bo bihingura bakavyita uko bashaka, abazobihingura nabi bazohanwa n'inzego z'igihugu. Nyuma yuko mumaze kubona yuko ari abantu bitiriye no vuga ibinyobwa byanyu biraseswa amazone ya Butere na Maramvya, abo bantu muri teguriye kubahana ho nimba mutabahana, nimubona yuko
bizohava bihaye ingufu n'abandi basanzwe batarabikora kubikora ni igiki mutegekanye? Murakoze. Nibutse ko mu maramvya no mu buterere nta hantu na hamwe higeze hasangwa handitse ijambo fungus, ahubwo kubera ko bamenyesha makuru batanze inkuru bataronse izina rya bijya binyobwa byasheshwe, baraba bagasanga izina ryoroshe ngira ngo kuvuga ni fungus, ni ibyo nayo ubundi bene kubikora bo nta na hamwe bigeze bavuga fungus, nta nuwo kubahuka no kuvyandika ko kuko arazi ko fungus ni izina ry'ubundi. Ari naco bituma twabahamagaye ngo tubabwire ngo bijya binyobwa byose mubona mu makartie ntabwo vyitwa fungus. Ibinyobwa vyitwa fungus ni ibi bihingurirwa hano gusa, n'ibinyobwa ro bihingurwa bisa n'ibi vy'iwacu bihingurirwa handi. Genda mushikire bene byo mubabaze amazina yavyo gusa, nayo ubundi fungus ni izina n'abahingura batohirahira kubahuka kurikoresha. Rero ahubwo tukabasaba ngo dushaka ngo mudufashe gukura muri rusangi abantu bumve ngo buri kinyobwa cyose gifise ingene citwa. Fungus ni kinyobwa cyo muri Ashibu gusa, mugabe ibindi byose bisa nibi ariko bikorerwa handi byitwa ukundi. Kinyobwa fungus rero gikozwe hisunzwe ubuziranenge, mwumve ko twabivuze n'abasanzwe bajejwe gutanga bene izo mpapuro ariho bari. Mutubwirire rero abene gihugu ko arakanya keza ko kwihereza ikinyobwa fungus no kubatahora abacihereza. Kinyobwa fungus n'utahora cihereza ko arakaryo keza ahubwo ko gutangura kucihereza, kuko nkuko mwese mwabibonye ni kinyobwa gikozwe hisunzwe ubuziranenge. Tuvuye ngaha rero twatwerekeza ahasanzwe hahinduye fungus nayo obandanya turashobora guca ino nyene hari mu byaha. Ko dufise amacupa yacu bwite asohoka ari kwijambo fungus, byatumye rero kwesitara aha hantu tuyakorera kugira ngo ubone ko uvyo nariko ndababwira ko ari ukuri. Amacupa yacu asohoka yanditse kwijambo fungus, ataco gituma biyigana bidashoboka. Mujya bajya bose muzokumva bavuga fungus babivuga ku majambo gusa, abo kubahuka kuvyandika kuvyakora kuko barabifitse. Rero urabona ko n'amacupa tuyahingurira iwacu kugira ngo asohoke kuri twirasiye neza ko amacupa yacu atahandi muyasanga. Bashobora rero kwerekeza ahahingurirwa fungus rero nka fungus. Musanze turiko turasubiriza iriya mashine n'iyindi bizungu bushobozi kugira ngo dushobore gukora byinshi bishoboka.
hariya muri inzira y'umuntu Imana mubona bita fangasi nibyo by'ibi ubundi natwe ntidufise ibinyobwa byinshi byitwa fangasi ariko igikuru cyamenyekanye ni iki kandi muri production amasigarira ya production umunsi w'ejo bari tugiye kubaka kugira ngo dusubire iyo mashini rero murabona ko ari karaheza amaestarasiyo kugira ngo ejo ibikorwa bisubire bikabere kuri Rwanda. Dukora fangasi, yindi minsi dukora amazi, yindi minsi dukora imitobe y'inanasi, amabungo, beterave, karote n'ibyo. Kandi ibyo byose turafise ihangiro yo kuzovyita fangasi byose kugira ngo abantu bumve by'ukuri ko fangasi ari ibinyobwa gusa byo muri ashibu gusa. Inanasi fangasi, amabungo fangasi, karote fangasi, beterave fangasi. Mise mpura n'umwe mu bantu unaba nambaye n'umwambaro wa Arise and Shine Burundi bibonekana yuko ashobora kuba hari byinshi azi hano. Reka banza twidondera binakunza tubwire icyo ajejwe hano hanyuma tumwibarize kimwe canke bibi. Amaro cyane gose Diko. Abatanzi je nitwa Iva Nindayiziga. Abantu umwe mubaje gutangaza makuru muri Ashibu. Okay. Eko. Wow. Aho rero urumva to aho tugwanye ko turonse wanyawe kabisa. Haraheze iminsi itari myinshi habaye ikintu hano novuga ngo cabaye nk'igikanga abantu cyane cyane ku bantu bihereza imitobe inserukiwe n'ikintu abantu bamenye citwa fungus. Aho bajeje intwaro mbere banabimenye bimwe baravuga bati bino bintu nimba ari kuno bikuntu bimeze abantu cizohava tunabiheba. Ndashaka mu majambo avunaguye. Iyi fungus ya hano twumvise yuko ariho kwisoko. Ni kihe kintu gituma umuntu yobandanya akayihereza yarafise intumbero yo kuba yonayireka bitewe n'ivyo yabonye byamukanze? Bikozwe muri tangawizi byose ntabwo ari fungus. Sini kuri kuranyuma ndikona vyonka. Kandi ndashimira cyane gose kiya kinyamakuru cagize ijya nkurera trendinga bavuga yuko twe twararyohewe kuko urinze wumva mustanteri wakomeye ntahangwa avuga ijambo ahantu wigeze wumva avuga ijambo fungus ariko ujye muntu yanditse ijya nkuru niwe yakoze iki ngo fungus uci urabe inyuma handitse ko restaurant bar fungus restaurant fungus akukira Uganda n'ama restaurant fungus yabigenga ndako nk'akarongo nko kwa Rene Mana ariyo kwitu bigenze gute handitse ko restaurant fungus angara karakteri mu ndome zinini rero nubwo rero yuko rero abantu banywa uno mutobe bamenye gutandukanya icyatsi n'ururo utagwa mu mazi uyita ikiziba icambere nubwo yuko twe muri Ashibu nta fungus y'amajana dufise Diko sivyo fungus hari ni y'amafaranga 2500 ihera ku 2500 2500 nagacupa kajya ka 33 centilitres ugiye ngaho wonye baraguha igice cy'amafaranga 4000 ndavuga fungus njejeme ushaka baguha n'ikibuni cha take away c'ibihumbi 10 aho hantu hose bitira fungus nta fungus uzosanga take away hano murafise no kuvuga ngo hariho na take away umuntu ashatse muri mutekerera akaja ku ibitekeye nibaza ko wabonye mu mashini ibitekeye nubwo ko rero ambavu yaho rero mwabonye mu mashini tafise ji y'amabungo ji nanasi ji kahoti ji danana izo zose nubwo kara maji akozwe muri produit naturel sivyo mu bitero sattu mangayi wacu Burundi acana ko rero ati rero fungus ikozwe muri romare na time na mante n'indimo n'amazi abadukurikana rero bamenye yuko rero amaheso fungus hariho ivyapa biranga amaheso fungus haba ayabigenga n'amaheso fungus akukira Uganda ego kabisa no kuvuga ngo umuntu yari afise ubwoba bana agenda agize amakenga mengano biheba babandanye bayihereze iyi ni original nukuri nubwo yuko rero icica gikuru ca Ashibu muri fungus ni mu Ngagara muri kate y'icumi avenya bisindu urazi yuko nawe ubwira mu motare Diko ntwara muri fungus atagutwara ntwara baje cyagutwara nubwo yuko rero abantu badukurikirana nibihereze umutubuko zo mu bitegwa kama neza neza turi mu Ngagara ni muri quartier 10 ni mu mwanya tumaze tuvuye muri press conference mwagiye mubibona biciye mu bavugira uruganda ko bemeze neza ni gihe cinyuma
iheze habayeho guseswa ku kinyobwa citirirwa Fangas mu bice bya Buterere na Maramvya, aho bamwe bari bacitse intege bakavuga kino kinyobwa ntituzongera kucereza tubone aho gitandukanira indi ari benshi babyitira. Yamara twebwe dushobora kubivuga ntimuvyumve neza, twishikiye hano dusanze abariko barihereza ikinyobwa Fangas. Nibaze ko rero tugiye kuyaga muri kano kanya badushingiye naye batubwire nimba inariyo original canke original ari yindi boba barumvise n'ahandi hantu. Reka duhere kuri unafise mikoro, witwa gute? Twadushime Frank. Muragize neza kumpa ijambo. Uzumira nk'urabari agaco. Jewe iyi Fangas yaheze imyaka ishika 8 ndayinwa. Kandi nta ngaruka nimwe mbi irantera mu mubiri wanje. Kandi ni kinyobwa kiryoshe cyane. Iyo uri ko urakinywa uba wumva gitandukaniye hehe n'izindi Fangas, kuko tumaze kumenya yuko haro n'abandi ngo batangiye kwikika mu kiza bagahingura icitwa Fangas. Ico iyi Fangas ngo hanimwe ndayihereza iratandukanye n'iyindi y'ahandi hantu. Iyi niyo Fangas ya mbere imeze neza, kandi je nama nanyoye Fangas ahantu heshi. Gusa Fangas je ingwa neza imisi yose niyo ihingurirwa muri Elan Shine. Eliza and Shine ni Burundi. Ariho mu Ngagara kabisa. Izo zo mu Maramvya za Buterere naho nyene naranwa mu madetaye yaho mugabo haramererwa nabi mu nda vrema. No kubesha. Iyi ni original. Wakora umugenzi wawe. Gentlemen, umeze neza? Ego turashima. Jewe nitwa Ndwaye Jamari. Matazirano yanje nitwa Gakebe. Jewe natanguye kunywa Fangas 2014. Gakebe urabimaze mw'iminsi nawe wihereze 2014. Gushika ubu rero uyu mutobe wacu ukorerwa ngaha mu Ngagara muri quartier 10 mu Ngagara Elan Shine Blonde. Uyihingura umutekinisiye wacu mugabo umubosi wacu twemera ni Sago Edouard. Harabagira ubwoba Frank, harabagira ubwoba yuko bihereje kino kinyobwa gishobora kubagira ingaruka mbi ku magara yabo. We umaze imyaka myinshi ukinywa, hari ingaruka kugera ubu umaze kumva mu mubiri wawe zizananye kuri Fangas? Oya. Iyo kanywe uba wumva umeze gute? Mbameze neza cyane kandi njenjembe nayo hiyo wabuze apeti kangwa njenjembe apeti iraza. Mbo yo ngwe muri tutu nawo iratuma ugira murare kabisa. Si wewe wenyine turi kumwe n'abandi benshi, umhero n'umushinga nawe ndabona murakoze. Aka Fangas nawe nyene murakoze. Jewe amazina yanje y'ukuri nitwa Ndayikengurutse Raphael. Ndi umwe mu bantu babaye hano impande ya Societe Radisson and Burundi mwanya muremure. Ikinyobwa ndakibizi guhera 2013 gushika uno musi cyamamaye, nkaba guhera iyo myaka yose ndagikonsoma ndanagikunda. Ku buzima bwanje nta ngaruka nimwe. Ikinyobwa wakinyoye uragira morale, uragira ingufu z'akazi, urabanguka. Kweri iki kinyobwa ni ciza cyane. Kubijanye nabo bafatanye bitari byo nabo nabagiye barigana. Muravyumva namwe ko umupirateri atonganya na originali. Yego. Iki kinyobwa n'ubu hano kiracyari cya mbere. Nari konsoma imbere yuko uha mikoro mugenzi wawe. Yego. Hano tugusanze ahantu muri ko muracihereza. Mwaba mumaze kugera indani mu ruganda mukabona yuko ivyo bagikoramwo atari biteye amakenga nka bimwe twabona handi. Yego cyane ibyo bagikoramwo twe turabizi kuko mu ruganda turisanzurayo cyane. Twama tubakorera n'ibikorwa mu ruganda rwo kubafasha guhinyanyura guhingura nk'ibintu bya fermentation nk'abana bo muri industrielle. Twebwe turazibanga ryinshi ryo mu nganda nukuri atarabacafuza ibikorwa gikorwamwo turabizi kabisa. Niyo bita Fangas tea. Urumva Fangas tea harimo amajani Kari basiretse mu ruganda bita romare time bakoramwo byose. Nukuri imitobe kozwe mu buhinga bugezweho kandi buhinyanyuye kandi vyikorwamwo n'ibizima nta ngaruka nta nkurikizi n'imwe kabisa. Mu magara y'abantu murakoze. Hari undi yo tuganiriza
nzotunga Ezekiel kuva kuri iyi fangasi ico twoyivuga ko ntawe bivuga ko byinshi birebire cyane. Iyi fangasi ni ya mbere yatanguye ngahe Bujumbura muri DC quartier DC, imaze imyaka myinshi cyane kuvuga ko abantu ariko barashaka kuyigana bayambika urubwa boko bikigwa kure nka kujya kunani nk'umuntu nyene karambika urubwa umuntu. Kuvuga iyi fangasi bayikora mu tuntu twiza cyane nta n'umutabizi ngaha gose, urabe n'abantu bayiteramo ngaha kweri ifangasi nziza cyane. Tubayinywa nta muntu yigira ngo aragwaye ngo aragize nabi, nakanyobwa keza cyane kahinguye neza cyane, umutobe mwiza cyane. Twese ngaha turaturamenya ngaha tukagumana n'abandi bantu, reka n'abantu benshi cyane ntawe bivuga nabi, ababivuga ko nabi n'abantu bashaka nyene kugira ko babambika urubwa atari byo mu bintu bisanzwe. Nibishika ugeze nkandi hanatari hano ukihereza iyi fangasi atari yo muri DC. Je nama nagiye nkaca nk'ahantu ariko barayinywera y'ahandi, ariko biratandukanye n'ibintu ngaha, iyo ngaha niyo ya mbere ngaha muri DC kuva kera cyane. Rero twamaze ngaho imyaka myinshi cyane dukorana nayo, akanyobwa turakanywa cyane gose kugera n'ubu turacakanywa tuzoguma tukanywa. Nuko rero nguko barabira ibintu hafi rero abantu bariko barayambika urubwa, cyo kimwe n'iyahandi, iyo ngaha niyo ya mbere gose cyane. Murakoze.
Entertainment.